Uku niko nzangaruka mu kazi kose nkuko nabivuze ati uwo mwaka wa 2024 nzozanana inguvu zose ingoga zose ishaka ryose ndabikora kujya muba mubimenyereyeho umusatirizi ntajyama sisinzira nguma ngerageza kubakorera bimwe mu byo muba mukeneye noneho ngarutse kandi kuri uwo mutumba umwe mu mitumba noneho iri mu ntara ya Gitega noneho muri Commune Gitega noneho muri zone Mungwa akabare kameze neza cyane kari kuri uwo mutumba neza wa Jimbi uri muri zone Mungwa nakabare kitwa Ayanai Bar aho kuri uwo munsi nyezina hari hakoraniye indongozi zitandukanye ndavuga umukuru w'umutumba wa Jimbi musitanteri wa commune nziza ya Gitega chef de zone wa zone Jimbi eka n'abandi bategetsi batandukanye bari muri iki kibanza ciza cha Ayanai Bar. Ibirori vyagenze neza cyane naho twashitse twacerewe murazi ko umusatirizi ntaguma uruhande rumwe kumbure mvaha nja handi kugira ngo ngume ndabakorera amateka bimwe muba mushaka byagenze neza bigenda neza abanywa baranywa abafungura barafungura nkuko kabisa ibintu byari byateguwe neza muri iki kibanza ciza cha Ayanai Bar aho umutumba wose wa Jimbi wari wasidukanye n'iyonka noneho baza kugurura neza na neza akakabare ka Ayanai Bar. Uku niko Nyakwubahwa musitanteri wa commune nziza ya Gitega yakase igitambara neza na neza akabare kugururwa mu buryo nk'ubu kugururwa na iteka noneho n'abanyakubahwa batandukanye bari muri iki kibanza ciza ca Ayanai Bar bamaze gukata igitambara kugira ngo akabare ka Ayanai Bar kugururwane iteka Eric Jimbi acafata ya mbere mu kubatembereza kugira ngo abereke neza ako kabare ka Ayanai Bar arabatemberiza mazi biza kurangira anasinye biza kurangira Eric Jimbi CEO w'aka kabare noneho nyina aka kabare Eric Kinyonga biza kurangira asinye mu gitabo mazi abene gihugu bo kuri uwo mutumba bifatira urukanywa nanje narushikiyemo nk'umusatirizi ariko twararyohewe cyane n'abene gihugu bo kuri uwo mutumba ndetse baranishima cyane kubona barubakiwe akabare keza nkaka uvuga ngo uwukirakiri wabo noneho yarihenze nako uwukirakizi wabo nkuko mubibona ingene Eric Jimbi canke Eric Kinyonga yubatse yafashi amafaranga yiwe noneho ayashira mu mugambi wo kubaka akabare kiteka noneho kuri uwo mutumba wa Jimbi uri muri zone Mungwa Commune Gitega amafaranga yubakishije ngaha kuri uwo mutumba yiwabo yari kuyakoramwo ikintu gikomeye mu gisagara ca Gitega ariko avuga ati reka nkore ikintu citeka ku mutumba mvukamwo kugira ngo abavuka mutumba wanje baze baronkaho baza barakoranira twanyoye twanafunguye je nk'umusatirizi ati sinogenda kumbure ntaganirije Eric Kinyonga canda musatira maze kumusatira sinamusatiriye wenyene nkuko mukanya muza kubona ibiganiro canke ikiyago twakoraniye nabo gumana nanje rero kuri Igozan TV kugira ngo batuyagire Igozan TV Igozan TV wikurikirane nuko Eric Jimbi canke Eric Kinyonga ndakwakire kandi kwindi ncuro ndakeka atari n'incuro ya mbere uvugira kuri Igozan TV ariko rero no munsi ngishitse ngaha kuri Ayanai Bar ku kabare kanyu ndahakiriwe n'abavuka mutumba nka bose bari muri iki kibanza cyane ca Ayanai Bar noneho ikigeretswe ko hari n'abanyakubahwa batandukanye bari muri kino kibanza mbega habaye iki murakoze cyane ko makano kanya cyatumye yakorana nga uravuti marigeze kuza kuhugurura igihe kinaka murahamwera munahateramira none rero uno munsi bagombye kuhugurura ku mugaragaro intwari bimenye abanyagihugu babimenye buri wese aca azavuga ati haje harakabare kanaka muri make uno munsi musitanteri wa commune yacu nziza ya Gitega Nyakwubahwa Dr Jacques yaje kuhugurura ndazi ko muri vyinshi mwagiye murabona aho mwaciye amafoto menshi mwatwaye ndazi ko Dr Jacques bugira imana magumye mumubonamo muri make amajambo asanayo niko vyari bimeze yego mbega nashaka kumenya abene gihugu bari ngaha mbe bakiriwe gute biguriye canke mwabaki abanyagihugu gushika no ntani mwaragurana kimwe bagumye bafuraha
gusa mu mwanya bagomba batangure kwigurira mugabo aho tugeza n'abagenzi dusangiye umutumba kabisa twe twahendahenze bishoboka yego kandi azibadushimiye ubu rero bagomba batangure kwigurira. Umwe mu bantu bashobora kotsa inyama ikazanana akanovera ndetse akanagukorera umucopo umeze neza cyane. Hariya anye simvuze ibintu bijanye n'inkoko ni byinshi akora kandi byinshi biryoshe noneho byinshi biteguwe neza. Noneho ndamusanze mu kibanza ca Anaibar mu kabare kanyu, mbega n'ubuhe buhinga mwakoresheje kugira ngo mumukure ahantu hatandukanye agiye arakorera noneho mu bubare bukomakomeye ngaha mu gisagara ca Gitega kugira ngo mushobore kumuzana ngaha muri Anaibar? N'ubuhe buhinga mwakoresheje canke mwakoresheje ubuhe buryo kugira ngo mushobore kumushikana muri kino kibanza cyanyu? Byabaye ibiharura umuyoro. Uyu umutekinisi akomeye cyane gose mu bijanye n'igikoni. Byatumuronke byaratugoye cyane gose. Uyu yamegereye rimwe kabiri gatatu biranka kane gatara mavani nikora ku bandi bagenzi bashaka kuba bamushikira gatoyi. Baramumvisha ko atakamara ko gufurahisha abantu bo mu wundi mutumba canke yindi katisha kindi gisagara. Kandi naho ijimbi basi hari gisagara kidasanzwe ashaka koreramo ivyo yahora koreramo ko bundi bubura yahora koreramo. Reka ndakwakire nawe kuri Igozen TV. Ndakuzi beshi barakuzi abakunda kaboga, abakunda kanyama, noneho nta numwe atakuzi nga mu gisagara ca Gitega kuko ufise amateka dasanzwe mu bintu byo gutegura inyama hariya anye habizokeje canke zikaranze. Ariko kandi ndakeneye abari hanze y'igihugu, mbega muri bande akazina babamenye ko cyane kabaya ka? Nitwa Terasi Ngendakumana alias Big. Big muri Anaibar, mbega ku batarahashika bashobora gusanga mwabateguriye iki? Mukeke, inkoko, rukwavu, kila kitu. Mukeke uri grillé, roti, provençale, uri dezos. Agakwavu hari grillé, hari roti, hari provençale, na dezos. Mbega uko ndashaka kumenya uko mutegura inyama zanyu noneho mukazitegurana akanovera gatandukanye nuko abandi bakora. Akanovera karahari cyane. Mbega ho mwoba munyarutsa komande baba babatumye? Si aha ni ibintu biri rapide ko manze ikintu ni mwanya muto ico biro ubwo nyene. Mbega kabeyi ko nikavuna reka ndabavugire. Akabeyi ko Anaibar tuhere ko mukeke uri accompagnement ni 13000, enkare ni 15000, demi rape ni 15000, brochette ari ya 2000, gihumbi ya 2006, ri accompagnement ni 6000. Yes. Ku batazi neza na neza aho akakabare ka Anaibar mbega gaherereye? Gaherereye ku mutumba wa Jimbi, commune Gitega mu ntara, commune Gitega ntara ya Gitega. Yes. Hama mbega mufise ukuntu mutunganya inyama kugira ngo zigumane isuku canke zigume zimeze neza? Amafrigo arahari meshi kandi akora neza cyane. Ku bijanye n'isuku byo mbega byifashe gute mu gikoni? Isuku rimeze neza turagerageza. Yego. Akajambo kanyuma kumbure mwobwira abantu bariko baradukurikirana mbega ni nkakahe na cyane tugenda tunabasezera? Yes tubaha ikaze muri ina yes Anaibar, karibu tubaha ikaze n'abatahazi muzoze murababwira. Yes. Dusubira twibutsa bariko baradukurikirana kakazina babamenya ko cyane noneho mu gisagara ca Gitega no micungararo yaho. Big. Yes. Iyo bumvise Big bose bashobora kukumenya. Ntara ya Gitega bose baranze baca bakubwira ari je. Yes. Luko tugaruka kwa CEO wa Anaibar, mbega ndashaka kumenya kandi mvugira n'abandi kumbure bataratahura ikinanje ngira nibarize. Anaibar izina wisa kakabare kanyu, mbega Anaibar gisigura iki? Murakoze kunyongera akajambo kandi Anaibar nakazira k'icongereza ko jewe ndi umuntu nagenze mu bihugu byinshi najya bavuga icongereza, bavuga igiswahili, bavuga indimi zitandukanye. Hari igihugu karakageze kugendamo ndasanga ahantu handitse ijambo Anaibar. Anaibar ico gihe nta n'icongereza nayibwa namenye na nk'igiki naho ataconzi gusubunda ndahenda buke. Anaibar ni ijambo risigura ngo jewe nawe. Urumva ifisa kabare canke ivyo vyose udandaza wewe uradandaza
mugabo ukaba ukeneye umuguzi. Aya nayibara kuvuga ko ni jewe nawe wowe ugura na jewe ndandatse, muri make ibintu bisa n'ivyo. Ku bijanye mbega n'umutekano muri aka kabari kanyu, ndavuga security, mbega security bayifashe gute muri Anayibar? Security iri ngaha ni hatari. Security iri ngaha sinzi ico negereranye. Umuntu irafite ubwoba kuza kunkora muri Anayibar bijanye n'umutekano. Yumva amahoro, imoto yiwazoyizane, imodoka yiwazoyizane, wenyene kwazomba abari kwazoza azonwa atekanye, vyose abikora atekanye, afungura atekanye. Nta muntu numwe twiteze kwazo kugira zimiza ikintu nakimwe ngabijanye n'umutekano kurucungerewe. Kandi afite umugenzi ngaha ajanywe n'unabikurikirana ngaha bijanye n'umutekano, avyita abikurikirana bijanye n'umutaga kabisa. Bamwita Kadembo bechi baramuzenguye. Security. Yes baba. Umeze neza? Yes baba. Aise utanisamehe kidogo kwa sababu mimi lugha ya Kirundi inanisumbua sana. Yes. Yeah, hata kama we ni security, ningependa kwanza nikujue wewe unaitwa nani, na ningependa sana kujua kuhusu security hapa kwenye Anayibar. Security hapa ikoje, mmejipangaje katika usalama? Aise, nashukuru kwanza kwa kunipa nafasi hii kwa kuweza kuzungumza katika kuhusiana na vyombo vya habari. Mimi naitwa Eric Joseph Erasto Kingweni Ngwenduria, ukitaka ubada chako. Ni mmoja wao wa anayehusiana na katika usalama na usalama wa maendeleo katika nchi yetu. Kiukweli katika upande huu wa hii sehemu yetu ya Kratie Jimbi kuhusiana na maendeleo na usalama pia, mimi naona kama vile yani tumehudumisha amani, upendo katika nchi yetu na usalama kwa waraia katika vyombo vyao. Hata ukija hapa ukiwa na chombo chako, yani hata kama ukitupa hapo barabarani 24 ikitokea mtu amekunywa, amepata kinywaji sawa sawa, halafu akalewa pale akapoteza fahamu, je, mnamsaidiaje sasa? Akipoteza fahamu tunamsaidia. Hapa godoro zipo, vyumba vipo, tunamhifadhi kwa usalama na yani kwa usalama wa kutosha. Hata akiwa na simu, hata akiwa na pesa zake, kila kitu yana anakiweka vizuri, tunakitunza vizuri. Halafu kisha kucha, yani kila kitu tunamkabidhi. Hata kama alikuwa na chombo chake cha kuweza kumpeleka alipotoka, kama ni cha moto, kama ni baiskeli, kama ni gari, kila kitu kinaenda vizuri. Ni mbinu gani mnazozitumia hapa katika Anayibar ili kabisa mtokomeze uhalifu ambao unaweza kufanyika hapa, ama uwizi wote ambao unaweza kufanyika hapa? Mbinu za kuweza kusababisha ili kila kitu kiende vizuri hapa tulipo, usalama ni wa kutosha, vijana tunao wa kutosha wa kulinda amani, yani kuanzia nje ya barabara, nje ya ukuta, ndani ya ukumbi, yani kila kitu kiko salama kabisa. Tumejiimarisha vya kutosha. Nuko bakunzi ba Eagles TV twari muri Anayibar, akabare noneho nkuko mwagiye muravyumva kari neza na neza ku mutumba wa Jimbi muri zone Mungwa, Commune Gitega, intara ya Gitega. Akabare kanagutse cyane, aho akabare ushobora kugakoreramwo urubanza rwari rwo gose, noneho mukaja ahantu canke mukicara ahantu ata muntu numwe ashobora kubagora canke kubaca hejuru. Naka kabare rero kitwa Anayibar. Reka ndabasezere, yari umusatirizi, ndacari kumwe namwe, ariko kandi ndabasaba ko buri biganiro tuba tubakoreye duhurira muri commentaire kugira ngo namwe numve ayo kugira ngo namwe nshobore kumva ivyumviro vyanyu. Murakoze. Eagles TV, Eagles TV, we could cry, oh.